je bishobora kunshikira gasanga birabaye nkuko nyene kandi abantu barategana iminsi ngo karindire kajya uzora ngaya ngo hinge muzora gasanga ko gutega iminsi then nkuko bishobora kuba umviriza ibyo mvuga n'ibyagira ico bigufasha bizokigufasha yego uno musi iki ubona ko uruta umuririmbyi kazi Moni ya Fred cyane yumviriye gatanu umuntu wa mbere twokorana Sadbi kweli why Sadbi Sadbi mani ndamukunda aririmba bien nko munsi byahuye byaduze ntihazobura ugikidaje kweli oya ntabyo kurira birimwo kandi byari imbere ya kamera man umuririmbyi wese yaba umukobwa yaba umuhungu ari umuntu w'umugabo mani hatari kweli cyangwa ukaharenga mu gihe witwaye neza ni igiki cyo twemeza ko wewe utazoba nka babandi nibakora ibyabo natwe tuzokora ariko bamenye yuko tuzoshika kandi ahura bazi ndabazi turazi naye kandi baradutwengera uvuga ati reka nanje nkora uko nshoboye kose antuka bazombona hejuru biyumvira uko nahageze kuko sinzira zose bozibira hama umuntu areke kurengana dufate nko nka sister wawe dufate si umufisi ukumva nko ibintu bimushikiye si ibintu wigeze umubwira me ni ibintu bimushikiye kuko kutamenya nivyo kubabaza kandi nawe ari ufise opportunity yo kubimubwira vuada umuziki ntoza mvuga ngo je ngo sinzotwara inda ngo abandi barazitwara ngo je ngo nje ndikinani muri make mpengo ni antibar urumva rero ndi umuntu ashobora kugwa mu kintu atari yiteze umviriza ibyo mvuga nturabe ibyo nkora wowe nimba ashoboye kukonvenka ukabireka bikurikiza uko ni kunovuga gute kuneza yawe ni kuneza yawe ntubikore ngo nukuri kuracungana na jewe oya turashaka kuva ngaha kagera kwanza ukabona mu rugi wani nkagwa n'urufunguruzo jewe nduruma azobona ndakugwamo bishobotse ugenda wambaye impuzu zanje kwanza babone kuri seri mve pana babone ko tubirimo neza okay gikore ko gusa tukibona kiragoye harabe basi harabi wawe ndahabona mais avec toi je veux toi et moi tout va bien every story matters sauti ko sawa sure yes akunzi ba STV muromeze neza nkuko mubizi je nitwa MC Andy this is STV remember by the way ugira subscribe uvuye hano muririmbyi kazi tugomba gukorana ikiganiro by the way mumaze kubibona muri introduction nitwa Kellyna umwe mu bigeme jewe nari nyotewe kwicarana nawe kugira ngo dukorane ikiganiro yahora nci ankwepa agaca mutuyira n'utundi ariko no munsi turi kumwe kandi ndizera ko tuza kubaryohera tuzakuganira cyiza cyane by the way umukobwa mwiza cyane turaza kumenya ko akeneye n'umusheri ibyo byose n'ibintu dukwiye kumenya ariko ico duhagarara gucana n'akazi ni umwe mu baririmbyi kazi muri bake bariko barakora cyane muri bake bariko baraboneka cyane ariko hariho ubusutwa bumwe nza kumubaza maze kubwumva kenshi ashaka kumenya impamvu ubwo busutwa bukora abukorera iki birajanye nawe yumvise ubuswaje acahabuka nta nibirenze birimo by the way ariko ni kimwe mu nyigisho ashaka kwigisha abandi canke akahanura abandi surtout abajene nkawe abajene nkatwe urahawe ikazi twa Kellyna umuririmbyi kazi mwese muzi nutamuza twiye kuva ngaha mumenye link yiwe y'indirimbo izo biri mu kiganiro muri commentaire hejuru muzoca mubibona je nitwa MC nkuko mubizi by the way yavuze ngo Jesse no muhibi 10 just imagine je nta 10 mbuze kabisa kwa namuzanye na kado niwe mukobwa wa mbere nkeka maye kado na sheri wanje sindayimu mbe ndafise sheri ntaho nimureke kunkunda anamuletea kado ya fruit ana enjoy namupa na ile 10000 akiwa 10000 ndairekipere namupa 10000 kisha nafara mudanganya kisha nuzie mega za mwezi 10000 ndairekipere babuja sawa ni bon dusangire yo surprise na gwa yandi Kuba di superstar alikuwa na shoki nama amevala mzuri sana amevalishwa na Oscar Fashion rouge blanc yo Kuba dida mana ishuzi we ngabira nanzi shoki nikinkwiye kabisa ako manje naberewe nankange man none Jesse merewe none tuberewe twese sasa ikiganiro gitoza kuberwa kuko cha nabambazi gusa ntimuza kumbona jewe amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Kelly Janvier iradukunda Janvier afite amateka mu Burundi ya menshi kandi meza kandi bizokunda ko mu mwibagira yadushize ku ndero
maluku yacu agacishamwe ibintu Imana imuhezagire umuvyeyi uvuka ibubanza ando munyabandi aho bita gute kuri centre kuri centre jenzi yajya ku isoko kuri centre kujya kane oya sinzi ikindi nzi gusa ku isoko uraharenga uraharenga gato muri mu bari Bujumbura ifise abaririmbyi bake bazwi bari bavuka ibubanza ndibaza ego nabo nakuze numva ntabo mbona vraiment leo yiwe ndo superstar wa Bubanza sasa wewe umukinyi ari cha uya n'umunyakayanza wayibubanza kweri mwihanga mufise bake sabisaba ko tukubungabunga bafate nk'irigi bagufate nk'irigi kugira byanze intara izoba byanze nakubali mama wawe bavuze ko yakwise gute hajya Janvier Kelly ucugira Kellyna urafise ivyo umaze gukora c'est vrai ko mu vyungo wungutse harimo no kuvyibuha siko wangana nivyo none yo ubwo kari nari munini cyane wabaye buga bano kari nari munini nkiza ariko ni bari mwiza cyane nkuko namye ntesa wakoze iki kugira ngo bigende cyane namye ntesa dakabaju k'Imana umuziki uraryoshe urakuryohera wowe cyane ariko ufite n'ibibazo byinshi cyane iyo hageze ngaho mu bibazo situ nk'umukobwa kandi urabizi ugiye no kurira muri timu yawe harimo abakobwa bakiko biri kose benshi n'abahungu sivyo nuko abahungu Imana yabaremanye izindi nguvu n'ubundi bushobozi kubarusha kameme ariko urabona nk'ubugwanye n'abakobwa gusa ufashe nka timu y'abakobwa gusa wowe unaanza ukatoboa shavyogorana kuri abakobwa cyose tuntu twisangije kandi turabadekuraje n'ingoga cyane iyo tutaronse izi nguvu novuga z'abahungu cyane kigabo biratugora ko tuguma mu kintu nyene dushinze nyene turi ahantu tuvuga ati ego uri kuravugwa ku bintu biye bitandukanye jewe ndashaka umuruhusha go kubizara ngaha byose kandi inyishu yawe niyo kuko ibyo nzi cyangwa ibyo abandi bazi sivyo kandi nta munsi n'umwe uzokora iyi muziki batakuvuga kandi bazokuvuga neza gake bazovuga wonze sida byibushe naho ni kibazo ari ku binini yambara amakora y'ibisusu ariko kandi biraryoshe kuba ivyo bakuvuga atari byo ukagumubandanya n'akazi kawe cyane mu byo bamaze kukuvuga nta muntu barakwagiriza atari we nta muntu kweri mbona baranyagiriza sinzi bivana kuko ari nk'amajambo usanga atagushikira gasanga abandi barayaje we ntayuzi ufise intumbero yahe mu myaka 2 muri kote ya music yawe ndashaka umuziki ndundi cyane ku bakobwa baririmba abaririmbyikazi babone ko duhari kandi tuko turakora atari bya bindi batubona tuje ngo herawe yajyamye canke ngo abonye byo twavuga ko bibaye ngo yakwamye baguma babona ko turi kugikorwa tuko turakora ejo hirya ejo ahuri ushobora kuhava mu gihe witwaye nabi cyangwa ukaharenga mu gihe witwaye neza ni igiki cyo twemeza ko wewe utazoba nka babandi baca bavetera bon kweri sinoza kwemeza abantu ngo ndabaha ama preuve canke iki kuko ejo ntawe uhazi ko bameze ejo nanshobora kugira ugasanga ndakwamye nanje murambutse gusa no gusenga ibikorwa biguma bihari kandi tugome turonka n'abo abantu badusupportinga ata support nta tuzoshika koze umwaka canka amezi urageza aho ronka imwe mu nyungu z'ivyo wakoze ugaca uhura kandi n'abansi benshi canka abantu baguca intege bakononera bijya waruronse kenshi biratubabaza ariko ucugaruka ukifata gute mu gihe bibaye kugira ronse diri umuntu arayikwepesheje oya nta byo kurira birimo kandi ari imbere ya kamera man umuririmbyi wese yaba umukobwa yaba umuhungu aba ari umuntu w'umugabo manye hatari kwere pole sana by the way ariko horo ucu byakira gute ni zihe reaction kenshi zikunze kuza muri wewe iyo bishize uramaze kubona uko urakora ikintu ushiramo ingufu zawe zose ukacubona abantu bakubloka abantu nyene ubusanzwe uzi nibakora ibyabo natwe tuzokora ariko bamenye yuko tuzoshika kandi ahura bazi ndabazi turazi naye kandi baradutwengera nk'umunsi byahuye byaduze ntihazobura urya ikidaje kweri iyo ni yindi ngwano shasha hypocrisie hari rarenze umuntu akubloka umubona hama kacongera akaza kugutwengera ibaze arakwimye idiriyo kuhaye apana imwe pana zibiri ivyo nyene biratuma ukomera biragukomeza ukumva wo bandanya ukora
kuko bituma uvuga ati reka nanje nkora uko nshoboye kose antuka bazombona hejuru biyumvira uko nahageze kuko sinzira zose bozi biraha mu muntu areke kurengana dufate nko nka sister wawe dufate si umufisi ukumva nko ibintu bimushikiye si ibintu wigeze umubwira me ni ibintu bimushikiye kuko kutamenya nivyo kubabaza kandi nawe ari ufise opportunity yo kubimubwira vuada igikukora kugira ngo wirinde bijya bintu kugira ngo natwe tuvyumvire ico nabivuga kuri ico twese turabana ni nkuko nko mu muziki ntoza mvuga ngo je ngo sinzotwara inda ngo abandi barazitwara ngo je ngo nje ndikinani muri make mpengo ni antibar urumva rero ndi umuntu ashobora kugwa mu kintu atari yiteze kandi nawe wasa nkaho umengo uri imboneza ku bandi umviriza ivyo mvuga nturabe ivyo nkora wowe nimba ashoboye kukonvenka ukabireka bikurikiza uko ni kunovuga gute kuneza yawe ni kuneza yawe ntubikore ngo nukuri kuracungana na jewe oya je bishobora kunshikira basanga birabaye nkuko nyene kandi abantu barategana iminsi ngo karindire kajya uzora ngo hinge muzora basanga ko gutega iminsi rero nkuko bishobora kuba umviriza ivyo mvuga nivyagira ico bigufasha bizokigufasha yego rero musi iki ubona ko uruta umuririmbyi kazi Monia Frere abwira utume niyumvira ku bintu bitari no mu mutwe kwe wowe na Monia Frere batorana jewe kubera iki wewe jewe nyine kubera ndi jewe nene kwisubiriza n'undi wowe na Monia Frere ni kazi je ndiyemera ni jewe intwene ku nifa n'undi muntu gutanga na uri kurancanga siragucanze ari umuntu yarazi ko before ko wiyemera ariko no muzaciye amenya ko ubanza kwiyemera reka ivyo bintu nibiki hora kazi sindavyumva ntibinaba yano urumva mvuga ati oya wewe tekana mvuga undi muntu ariko nk'ubu wewe tukifanya harusi tube seriye man jewe mahera make ndayafise vraiment make arangahe none ntushaka menshi ushaka jewe ndongira ugenda unyivye turashaka kuva ngaha kagera kwanza ukabona mu rugo iwanyu nkagwana urufunguruzo jewe nduruma zobona ndakugwamo bishobotse ucugenda wambaye impuzu zanje kwanza babone kuri seriye mve pana babone ko tubirimo neza jewe nzobigaragaza gute ni surprise bunyene wogira iyo chance umuntu umwe gukorana n'umuririmbyi ngaha mu Burundi ushakora nande cyane ntiyumviriye gatanu umuntu wa mbere twokorana Sadbi kweli why Sadbi mani ndamukunda aririmba bien ari hambo cyane aricishije bugufi Mr Jove bien tunamuramutse hari hose so kuyumva ndiko ndayifinga Sadbi na ngira igihimba ufise ku mubiri wawe gifise ibintu bibiri bisa shaka kujya tubona amaguru amaboko ari bibiri ariko ico kintu gifitiye akamaro abandi bantu babiri donc uzoba guseka mwagisangiye ni babiri citwa gute gisangira nde nande bon ni bande ni abantu bagitusha ubwoko bubiri tout simplement urafise parti izo tusha maybe umugabo wawe canke sheri wawe canke umwana wawe gifise parti zibiri ico kintu citwa gute mu Kirundi ni resa mu Kirundi nese nakikwishuye wishuye je narizi Gifaransa ni resa Ikirundi aish nakwishuye kanico ivyo bintu mubisigurire nibiki nivyo sinzi Gifaransa wala Gifaransa na chance uhoka hanje ikiroroje kandi kiravugika oya ni kivuga okay gikore ko gusa tukibona kiragoye harabi basi ngira harabi wawe ndahabona James binga nawe kibazo umwe none nigike nakwishuye ntacyo tuje mu bihano okay none dutamba beat ego ega uri mu gihano susemo beat ho twa twikwege
Ok. Vuga. Mais avec toi, je veux. bien. Toi et moi. Tout va Tout bien. va bien. Turaryohewe kubonana namwe, turaryohewe gukorana na Kellyna, turaryohewe Yes, kuba yes, 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 mwadushigikiye. yes. Ikiganiro rero si iwacu, tugishira ngaho mu gukurikira. Remember set of Ndabaye do. subscribe. Mabuja arakeneye support Yeah, yanyu kuko subscribe kuri YouTube channel yiwe Yeah. ni wanje. YouTube iza kubiri kuri. Mariage ni samedi. Turashira muri commentaire. Abaduterera turashara imikashe mu. Mariage tuko turayitegurira hug me. Wow. Ena. Ande unigabia mke. Sasa mke ananishinda hela. Yo. Je vais bien. Ni sasa ndo kibamba wa kwanza. Toi et moi. Tout va bien. Tout va bien. Uko tugire wa contact. Marriage en tout cas. Yes, yes, c'est yes. Samedi. Ndimudutere. Anera ntubasaba. Oya bazoduha kuri imikashe. Na imikashe yanje azoyishire. 60 secondes. 65. Hamizindi mu. Batemwo bitagati. Mwega barayisaba. Kellyna. Bate kurungika amahera. Amahera. Urayashaka. Cash. Tugomba gukora indirimbo. Je chansori indirimbo yo kumuririmbira. Demu Je nkero. uzompamagare no kujya ode tuyisubiremo. Tuyisubiremo. Ndoze napanze ibibazo. Uzoraba nukuri. Next week bonane yavuyemo. Sawa. Ariko Jozo paswas. Je no kugarukana jewe nyene. Vraiment munyereke ko Bamukubite kama konyene aka. nabyo yokora. Ndashaka tumuhe support. Yes. Sibyo? Nimba je nkurikirana n'abandi 40 na muri bajya 40 minimum 10,000 no musi nyene kigiyeko. Uca mugenda kumushyigikira. Kame birashoboka. Hama kandi muri commentaire muzobona link y'indirimbo yiwe aheruka gukora. Ishasha kugira n'izindi umusupporting kandi mutumwereke support. YouTube irerekana buri kimwe. Abafana bavuye iwacu babona. Bakunyereka yuko tagushije tugaruke. Tuzogira ama Uyu screenshot. n'umuntu wacu natwe turamushigikira kandi n'umurundi kazi. Ibintu nyene bya uzoduhera impanuro abantu. Ibintu by'abantu babiri baja mu bintu by'abandi bantu bitari by'iwabo. Abantu babiri baje mu bintu byabo. Next interview. Yes. Ziba bibaraba bo gusa. Money. Hari kintu akubajije wari wifuza kubona kubaza. Oya. Cyose nabibajije. Nashaka kubwira abantu b'abanyamitahe bibuke kuza baradushiramo inoti. Twara umuziki usa neza, ibintu bise karite bya bien, duse neza dutagate. Kandi mungurire muduga. Wajeni. Every story matters.